ahubwo mubwire yuko ata kintu bizi ko ku bijanye n'urupfu rwiwe. Mbona kubwira ntunyereke ibintu by'umubabaro, ibintu byo gushaka kurira imbere y'amaso y'uwanje, ibintu byo gushaka kunyereka yuko umenga biraguhangayikishije cyane. Shaka kubwira yuko ataruhara ufise mu rupfu rwa Steve. Hari impamvu ndabikubajije kandi nayo mpamvu nyishura. Okay. Urakoze kutanyishura. Urakoze kutanyishura. Icyo nari nkeneye nakibonye. Inyishu yawe irahagije. Kazi kahetse. Kazi agushaka namaze. Kaheze wumva hatwa haba. Si kamera yakwirirwa ngaha muhira. Si kamera yanje ndakunda akazi ariko nyene rimwe na rimwe mba nkumbuye no kwirirwa muhira nkaruhuka hanirirwana n'umufasha wanje Imana yampezagije kandi nkunda cyane. Be hari ikintu nshaka kuvugana nawe. Sinzi ko nzoba ndagufatiranye mugabo ari je ndibaza ntangorane. Sheri nta kibazo ndabutize yo ntagira. Urabizi yuko umukozi muherutse kumwirukana. Kugeza uno munsi ku kazi nta mukozi ahari. Kandi dukeneye umukozi. Hariho umwana w'umuhungu, umwana mwiza, arubaha, ntakabikiwe pe. Ku buryo tumuhaye akazi ngo twahava twicuza. Ahubwo twasanga turiko turiteza imbere. Umva umucamake nico narishaka. Mu by'ukuri nibyo nyine umukozi arakenewe ko wa mukobwa cyangwa wa mudamu baramuhagaritse. Ariko rero ibintu byo kwakira abakozi cyangwa kwangaje abakozi nuko bigendamo gake ukamenya ko umuntu umuzi neza, kubera ko iyo umuntu ariko arakora akazi hari igihe aba yigize umwana mwiza nko kumva ugasanga nyine afise nk'ingeso mbi zo kuba yotwiba n'ibintu mwene ibyo. Urabona hajyanye mu bintu by'ubucuruzi upfuye kuza muri wese ashobora kuguhombya akiba ugasanga nyine biri kubatera ujini. Be urabizi yuko mu gihe twebwe twaba dusubiye inyuma bitonezera kandi duteye imbere, urumva ni nk'umuryango biranezera. Uyu muhungu ndamuzi, ni umuntu yakuze mbona mu ncamake n'umwana mwiza cyane kandi naho yahora akora pe baramuvuga neza, nuko gusa byashitse akazi aho yahora akora karahera. Urumva nizere ko hari umwana mwiza atana kimwe azoza kutwononera. Alo? Jene nashitse kera ko nagumye ndabarindiriye muri hehe. Je kumwizeye umuzi ndibaza yuko nta bindi birebire je no kenera ngo ndamubone canke iki, ahubwo nyine tuca tumuha akazi
uca umubwira azoze ejo atangure simpaka je nirirwa ndamuraba kubera ko je nawe turi umuntu umwe ibyo dutunze ni ibyacu twese twamaze kuba umuntu umwe rero ndizera yuko utoza n'umuntu kudusubiza inyuma wo guhombya kampani yacu yumva yuko uramuzi uramwizigiye sheri ndanezerewe ko unyizeye kumwe nuko kose zaga ndakwizera turi umwe turi umuryango umwe turi umuntu umwe Imana yaraduhuje n'ibyo dutunze byose ni ibyacu ndagukunda cyane urakoze nanjye ndagukunda hari agafilime nari ndiko ndaraba kare gace n'akabandara berekana na filime banza umbwire icyo ushaka gufungura kandi we ntibikunda filime mugabo mwiza gute ntukunda filime imbere yawe ibuka yuko wowe uri buri kintu kimwe cyose wanje ku buryo ndakubonye ni nk'uko niwambonye amafilime yose we yarakinnye uwo musaza ariko arasarira Okay, ubu mwagiye imigambi yuko muza murabona umusheri wanje aje ngaha muce mutabura. wa mukobwa umva je nawe tukinanye hehe je nawe ndakuzi Numa, je Uja? kugira induru ngaha. oya sindi huru nubona ka Numa, Urene. Uze gute? wose ngaho ukora iki uri kugira iki ngaha byose njye nabikoze uwakurondeye ni jewe ndi siri yuko iyo ndakubwire yuko ari je ndiko ndakurondera nta n'umwanya wari kumwe nta nubwo wari kunyitaba tukicarana ngaha iyo unamenye ko uri businari gupfanje ngaha ushaka kukijewe ushaka kwiki ubu harageze kundondera mugihe nari ndagushaka ntigeze ndakubona reka ndakubwire ko wihenze kandi cane nubwo ufata ugaca mu nzira izahe bizokunda uzi ikintu utazi sindiko ndakwiruka inyuma sibyo kugira ngo n'amaplani yose yo guca ku yandi manimero kugira twicarane ngaha icyo ndondera urakizi kuri ibyo rero uno munsi wemeye turirirwana bisaba umbwire icyo ushaka gufungura kugira abari jewe nja mu gikoni bo reka uno munsi saa tafungure ubugari n'umukeke nibyo mba ushaka okay basi rero nka iminota 30 nzoba mijeje sawa sawa mbe ndakubaza kuri ko ushaka gukurikirana ubuzima bwanje ushaka kwiki ushaka kukijewe uri kwibesha cyane sindiko ndakwinjirira mu buzima nta nubwo nshaka kuhangayika nta n'impamvu yo guhangayika ihari sawa hajya wamwisende okay kumva urageze kumva ko ukumva izina ryiwe urageze kumva ko ushaka kumenya izina ryiwe igihe cyose nenda ukeneye kubwira uhabi sinigeze ndakubona igihe cyose nari nkeneye ibintu by'umwana sinigeze ndakubona uri kuraza mbaza izina ryiwe ndanagutwenze
urashobora kuva muri telefone tukavugana. Va muri telefone tuganire. Okay. Ndakubaza. Urashobora kuvuga ko wongeye gutwara iyindi nda? None sizi wawe. Hanze mbona kuye hanze ko zose ari zawe. We. Kwinura kuze nturi umwana. Uzukwama mwibi gushika ryari? No musi wakoroyinda, ejo wakoroyinda, higejo wakoroyinda. Wewe ubwawe none ikunda basi. Jene batsana ndayitwa ntabishaka. Sanga byaba Ibirizo ndakubwira. Je nifatiye icyemezo kandi muri umugabo. Ugomba kujya ku buryo ukiporoteje ko izo nda za buri munsi igeze ndani. We numva ko n'amaraso mwenye wazo gukamana. nenda kubaza gadana. Jewe nawe kazoza kacu kari hehe? Kazoza no kubyara, ushaka kubyara? None ndakubaza. Uyu munsi ndatwara inda, ejo nkatwara inda, nkazikurayo zigakana kumitana. Ubu naho nje ku buryo none cyo kazoza kanje kari hehe? Okay. Umviriza. Sinaje guterana amajambo nawe. Wibuke ko turi mu kabari. Ubwo ndakubwira ijambo kandi ushyire mu mutwe wawe kandi utazongera kumbwira ngo ABC. Kuva ku isaha n'uyu munota n'ibitariki ugomba kujya kuri Paranire. Ku buryo kuko binako twobyamamo. No musi wa kuroyinda, ejo kuroyinda, ejo kuroyinda. Ejo yo nibazo byo vuga sanga imira guhitanye. Akoze nkunda gusaba sije kubanisha. Ntushurike. None ndakoze kazoza kanje nawe naka. Okay, kazoza kawe nanje. Hari mariage hagati yawe nanje yihuta none urazi ibyo ndimo. Ha divorce ndahana n'umugore. Ndakukira ugese no kugenda pole bigakunda utangiye. None mbwiye tuko uragerageza kugira ngo nyene aguhe divorce birumvika. Yes, ibyo wegenda pole ibyo ngiye kugusaba karese. Kabuze no nabisiko turi umuntu umwe sibyo nyene. Kaciyemo ho tukana ku telefone sigaye wandika message umenga ni igitabo. Urabizi ko byose ni inyungu yawe nanje. Wigenda kwa muganga wiporoteje ushyiramo zimwe no kwabyita amazina yabyo. Ariko wiporoteje ko nk'ubu ukimara kugaragaza kuva isinda je ngiye mu kwa mwikosa ku mujyana no mu rukiko nibukumva ngo jewe ibyo mvuga babyumve bigire insiguro. Tureke kuba bana. Urayumva? Usanye ko abanyene ntizo bavusura kumutana urazi ko ya kabiri ya market. Reka gutinya ndakuremesheje. Ibiriza. Kandi kirazira kuguma ujya ku baganga batatu batandukanye uzora ba wundi nyine mu hari imbere. Ni Claude. Ahubwo niho vyiza ngo ku muganga. Siwa tukiriye none neza ubwango. Uzomerekeza? Tugiye dushoranye kwa muganga. Akimenye ubwenge. Nari mpfiriyeyo naho wumva bishamenyekana gute? Telefone zirahari. Bazompamagara cyangwa kimwe bajye kuri ibyo uri kuzana byo kwishyiraho guzopfa. Urazi ko ururimi rurema. Urazi ko ya kabiri ya market ari. Ururimi rurarema sinshaka amajambo nkayo. Uzomerekeza nyine yawe ukuntu ubuzima bwawe buragenda. None urantera imbuga cuntererana. Kevin. Ni sawa. Ndakuzi. Twatuziranye he? Umunsi umenyana na mama ntuzenya sheri wawe. Kwanza wamwita mama nde? Opo, nikufa umufiansa wanje. Yitwa Mama Kate. Mama Kate. Oh, okay. No umunsi wa mbere umenye. Gute? Wosigurira neza. Ndabyumva. Ntiwari bwamenye isura yanje ya nyayo. Ubwo rero uwo wamenye ijya munsi wa mbere muhura. Niyo face yanje. Umunsi menye umufiansa wanje. Ni umunsi ndakumenya wewe.
bigenze gute mu buryo buhe? nta byinshi numva nagusigurira kebe byari byiza kumenyana nawe. Tworindirana mpaka aratevye je sinzi ibintu arimo nini twari turi kumwe haje aho ari mu nkuru n'abagenzi biwe shani atari ahubwo abe ko atevye gato nshaka kukubwira ya nkuru nigeze kukubwira ndayicira hagati abe ahandagenda n'ibikomere byinshi nase kukubwira kugira kumbura utantwenga ariko ibibazo bibera mu rugo ndabifise mu ruhare ndafise mu ruhara hamwe numva kumenga ntangira nje kwiga ari mpamvu ushaka kugisha inama nk'umugabo abe kugera iyi saha je senyitwa umuntu w'umugabo bo ibyo madame avuga byagerageza kuvuga mu bagenzi ndagira nkwishuke vraiment je kuva nakura mariage nabaye umugabo nk'indwi ya mbere n'iya kabiri ibyakurikiye nimbara amarozi byarandenze igihe kingana iki cyose byarabaye urabihora ibyo byari ibintu byo guhora ntumbwire nk'umugenzi wawe kugira ngo ndakugire inama abe ibyo bintu biragoye kubivuga je hari umunsi numva nawe kubwira ariko ati kumbura ejo bizocamo ndarindira urabona umwaka inusu ugira ukubite bo gusa rero akenshi mwene ibyo bintu biva kuri twebwe ubwacu ukuntu twitwara hari igihe biva ku kuntu umuntu afungura nabi ibintu tunwa bitari byiza ku magara yacu bigatuma umererwa nabi gutyo uravyumva kuko burya mu buzima tugwiye kurya indya zifise akamaro kuri twebwe si nivyo gusa nk'ibintu byo kunwa usanga umuntu w'umugabo yashize imbere inzoga ibintu byose umwanya wose ni inzoga ariko ziya nzoga nyinshi hari ibintu zica usanga uri umugabo uri febre nyine wo kuryama gusa ukaryama gusa ariko ugasanga umubiri ntukikora neza kubw'ivyo rero birashobora kuba byavuye muri ivyo bintu byo kuba ufungura nabi canke ukanywa ibintu bitameze neza hindura ariko akantu ka siporo nagerageza bwo ico kintu cy'ivyamwa kumbure no kwita kubera akazi kenshi birangora ariko ndumva umenga apana ko byo kugora zurafata ivyamwa bigendane mu modoka umwanya n'umwanya urosa kanya ugicamwa sivyo ivyo nubikora ndakurahiye ukwezi kumwe uzombwira ati ewana uriyo nasuye ibwana ibyo ndabyumva ariko byari byo nabagerageje gukora ariko hari akantu uvuze muri kandi akagerageze ndabe canke barandoze sha oya imbere yo kwiyumvira abarozi banza ugerageze kuri ivyo bintu hanyuma n'ivyanga ubone kwiyumvira ibintu ariko ibintu byinshi bitubako ntitwibaze ko ari uburozi hari igihe bituruka kuri twebwe ubwacu ku buryo tutazi kwimenya tutitawe uburyo umuntu atezwa kubaho bo abe merci beaucoup vraiment urakoze kundemesha kuko urugo ni babiri urabizi ariko Jesse siho narindi kumbura reka ngerageza ibyo mbwiye ndabe ko ari ikintu kizohinduka bizohinduka yego kabisa allo